ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu heza kigwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe imibungo yatewa. Nshuti bagenzi mutwumviriza turabaramukije. Intara ya Rutana iri mu ntara zaribagiwe mu myaka iheze, ariko ubu biraboneka yuko iyo ntara iri kwiratera imbere mu bisata bitandukanye. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yarateye iteka iyo ntara mu kuyigendera kugira ngo bihweze iyo terambere aho rigeze. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 24 Ndamukiza igihe kizigenza wa Republika y'u Burundi yagendera intara ya Rutana, habanje kuba inama yo guhanahana ivyiyumviro na buramatari w'iyo ntara ba mustanteri hamwe n'abandi bajejwe intwaro muri iyo ntara. Ivyavuye muri iyo nama tubiyagirwa na buramatari w'intara ya Rutana. Yari yerekeye kuvugana iterambere ry'intara ya Rutana, twavuganye ibitari bike, turavugana aho tugeze, ibikorwa turiko turakora, haba kubaka amashuri, haba guca amabarabara no kuyasubiramwo, eka no gusubiramwo imigende y'amazi n'ibindi. Twanavuze ibijanye n'iterambere yuko mu ntara yacu haheruka kugururwa universite bizotuma abana bo mu Rutana biga bitagoranye. Yanatwizeje ko mu ntara yacu umugambi wo kwimba ubutare buri muri Musongati leta ari kibazo yasize mu minwe gose, ko mu misi iza intara izotera imbere n'igihugu gatera imbere bivuye muri burya butare buri Musongati aribwo nikere ndetse harimo na fere itari nke. Iyo nama iheze umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese urugomero rw'umuyaga nkuba muri komine ya Mpinga Kayove. Aho muri Mpinga Kayove nta mazi ya Rusengo bari bafise kuko atamuyaga nkuba bari bafise washobora kuduza amazi hejuru uyakura ku rutare rwa Mutanda nk'uko muhabona. Ariko ubu kubera uyo muyaga nkuba abana bo mu mashure mato mato n'ayisumbuye ku isoko no ku mavuriro bagiye kuronka amazi meza be n'amatara. Ivyo bakaba barabifashijemwo n'igihugu c'Ubudagi. Ugo rugomero rufise inguvu zipima megawati 45.5. Ivyo bikorwa vyatwaye amafaranga y'amarundi arenga umuriyaridi umwe n'imiliyoni 600. Perezida Nkurunziza yarashimye iryo terambere aranahimiriza kurifata neza. Umwitwarariko kugira ngo muronka amazi meza n'amatara umuyaga nkuba ari ikintu cy'umwitwarariko ku banyagihugu hatwebwe muri leta yanyu. Nariko ndavuga reko mukwiye kubungabunga amahoro n'umutekano nga mu ntara ya Rutana, kuko intara ya Rutana igiye kuzotuma haba ubutunzi buvumbuka muri ino ntara bugiye guteza imbere igihugu cyose. N'ubutare bwa nikere buri kumwe n'undi butare bwinshi ngahe Musongati. Mu minsi ya vuba mu mezi makenya ibikorwa bishobora kuzogutangura kugira ngo iyi ntara itera imbere n'igihugu itera imbere. Naco bituma muhamagariwe kubumbatira amahoro n'umutekano, kuko ari cyo kintu ca mbere gisabwa. Ubwo butare buzobashikana ku bintu vyinshi cyane. Ya myango iri imbere yanyu yugaye izoca yuguruka, iterambere risaga intara isage igihugu cyose. Atano kuruhuka ubwo nyene umukuru w'igihugu yaciye aja kwifatanya n'imvukira zo muri komine ya Mpinga Kayove mu bikorwa rusangi byo kwagura ishure college communale ya Mpinga. Aho rero hari hageze ku mutaga niho Perezida Nkurunziza yaca aja muri komine Bukemba kugurura icese ikibuga c'umupira w'amaguru cubatswe kijambere ca Sosumo. Tubibutse yuko mu mwaka uheze Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yari yarakoze ibikorwa rusangi aho nyene igihe bariko bubaka umushinge w'ico kibuga. None raba namwe inyuma y'umwaka umwe ingene ico kibuga ari ciza.
ndaguhaye perezida wacu ndagushime ngushemeza muvyeyi wacu habwa impundu uhetse akigwa murongozi mwiza twe turi nyuma yawe tekwa imibungo yatewe abagabo reka gukura bikwiye uri umugabo wowe wakuye igihugu mu mwiza ukagishira mu muco w'akazoza keza uri mwiza igihugu carangwa n'agatoro ukwishyira n'ukwizana vyari umuziro agacinyizo akarenganyo intwaro z'umukazo vyari ivyatsi ndaro abarundi twari mu mwiheburo ucuhaguruka nk'umugabo w'ibanga uhaguruka n'ubutwari no kwitanga urakenyera ziraguma ku rugamba uritanga utiziganya utsinda abansumirinda umwizera abarundi bari mu mwiheburo niwirambire se barundi niwirambire wewe karorero bikaburinga n'imirima bigatanga amahoro n'amahonda uri mwiza perezida wacu mbega muramuzi ni Petero Nkurunziza n'abarundi agakunda Uburundi Petero Nkurunziza umunyabanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yarakeje abakozi ba Sosumo be n'abanyabukemba kuri ico gikorwa kidasanzwe. Iki kibuga rero tuguri no munsi nk'uko mwabyumvise ni kibuga dukesha ubutwari n'ubunizi ubukerebutsi bw'indongozi cyane cyane za Sosumo zagize icyumviro cyiza cyo kubaka ikibuga cyiza n'iki kuko abivuze n'ibyo kino kibuga twocita ikibuga gisanzwe ni ikibuga mpuzamakungu n'andi makuru azokina ngaha turabakeje rero natwe twikeza kuko natwe nk'uko yabivuze twatereye turakeje rero cyane cyane umurongozi w'ishirahamwe Sosumo subwa mbere atera iteka igihugu ubugizi umwimbu ujanye n'isukari nabo bafashanya turabakeje mwese banyagihugu wese mukoraniye ngaha ndabasabye ukuri ubwatsi dushimire abakozi bakora ibikorwa byiza mu gihugu cyacu cy'Uburundi duhereye ku barongozi ba Sosumo n'abafasha bose bakora turakomera amashyi esa yandi mashirahamwe yose y'abafakariro ngaha bakabwiza umwimbu abakanya bakibuka yuko dukwiye no kuryoherwa tweraniwe no gukeza abamaze iminsi batwitera igihugu mu kuzana imidari no kuzana ibikombe kuko bijyanye n'urufunguzo tuba turonse kuko n'imihango myinshi cyane bituma turonka iteka mu bakungu ndetse n'abandi badushyigikira mu migambi y'iterambere. Mu kucugurura neza harabaye urukino rwahuje umurwi wa komine Bukemba hamwe na Haleluya FC isanzwe ikinamwo umukuru w'igihugu ari naho yinjiza ibitsindo bitatu wenye n'ubwiwe. Ubwo rukino rwarangiye ku ntsinzi ya Haleluya FC ku bitsindo 6 ku busa. Egetsendo aho rero Mahordino ko yahereje umukuru w'igihugu Katrabe Watito Pandalia Roy mukinyi kurani kwa Sosumalia Tito Kitu binuri kuna tukira nini kitu Ku munsi ugira kabiri harabaye inama yahuza babura amatari b'intara zose zigize igihugu kuvyerekeye kuraba umutekano ingene wifashe mu gihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Leonidas Yatungimana aratubwira ivyavuzwe muri iyo nama. Kuvyo bize cyane bibanze ku kibazo c'umutekano aho muri rusangi basanze umutekano wifashe neza mu ntara zose z'igihugu ariko barabona yuko ingeso y'ibihuha iriko irahungabanya umutekano mu gihugu. Aha cyane bakaba bafatiye ku bintu bibiri nyamukuru. Biraboneka yuko hariho ibihuha bija mu makambi y'abateshejwe izabo ari mu gihugu hagati aho usanga bababwira yuko ubuca bategwa
canke muri iryo joro bategwa ugaca usanga rero baca babahamagarira no kwirarira ivyo rero bigaca bituma imitima y'abantu itaguma hamwe ariko icigaragaje kandi ciza nuko igihe bagendewe n'indongozi bakabasigurira neza bakabaha ijambo ry'ihumure imitima irasubira mu nda kandi amahoro n'umutekano bigasubira bigatsimbatara nyacibara mukuru w'igakaba yabasavye ko bo kwamana iyo ngendo yo kugendera abanyagihugu ariko kandi bagatohoza neza abo bantu baza kubaha makuru acivutu abaribo abo baza kubabwira ngo ntibuca mudatewe ikindi cigaragaje nuko mu bimaze imisi bivuga yuko hoba hari abariko barahabwa ibigwanisho kugira ngo bica abandi vyagaragaye yuko mu ntara zitari zike batanguye kugundura koko iyo biva akaba kandi yababwiye ko bokwibutsa abanyagihugu ibihe twimirije byo kuvugana ukuri no kurekuriranira kugira ngo navyo nyene bavyitegurire bimenyekane ko nabo bariko baravuga ibihuha nimba barigeze no kubivuga bazotinda bagahinyuka nyaricubana mukuru w'igihugu akaba yabashimiye kumwitwarariko bafise mu ntara abasaba nuko bokomeza kurusha cane bagakomeza ya makomite ajejwe umutekano mwahurimwe na bose kugira ngo umwe hirya no hino bose baronke inkuru zimwe mu mwanya umwe. Umukuru w'igihugu yaciye aja kugurura icese ibitaro bikuru byo muri komine ya Bukemba. Ivyo bitaro birateye igomwe wohora uraraba. Perezida wacu Beka Muramuzi ni Petero Nkurunziza n'abarunda gakunda Burundi Petero Nkurunziza n'abanga yakuye igihugu mu manga Petero Nkurunziza yaraje amahoro araboneka umunyagihugu ariruhutsa Petero Nkurunziza. Umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr. Sabina Ntakarutimana yaratumenyesheje byinshi kuri ivyo bitaro. Ibi bitaro rero bifise ibitanda 118 birakwije ibisata vyangombwa bitegekanijwe n'ubushikiranganje turongoye kuko harimo ubwa mbere igisata ca medicine interne, hariho igisata caho basuzumira abavyeyi n'iyakiriro, hariho igisata caho babagira ariyo chirurgie, hariho aho bavurira abana ariyo pediatri, hariho aho babundikirira abana bavutse batageze ariyo neonatology, hariho aho basuzumira imigera y'ingwara ariho twita muri laboratoire, eka harimo n'ivyuma vya none bipima nk'iradiyo na ecography. Umukuru w'igihugu yarakeje abanyabukemba ku kungene bagiye koroherwa mu magara yabo. Twaje kandi kwibutsa yuko ibi bitaro twuguriye no munsi ngaho Igihofi biri muri wa mugambi ndetse no migambi myinshi ya leta twiyemeje yo gushigikira abanyagihugu kugira ngo baronke amagara meza. Mu kuronka amagara meza no kubegereza ibitaro, kubegereza amavuriro ndetse n'abahinga, abaganga n'abavuzi bavyigiye kugira ngo babe hafi abanyagihugu. Twaje kandi kugira ngo dushimire n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu yuko ivyo bakoze bijanye n'imigambi twiyemeje muri leta yose mu gushikiriza abanyagihugu amavuriro, ibitaro, imiti, abavuzi n'ibindi, na cane twisunze wa mugambi wa leta wo kugwanya ubukene ndetse na wa mugambi twiyemeje wo kubona yerekwa y'ukuntu igihugu cacu c'u Burundi kiba cifashe gushika mu mwaka wa 2025. Twaje kandi kugira ngo dushigikire ya migambi myiza na za ngingo twafata nk'uko umushikiranganje ajeje amagara y'abantu bivuze. Hariho wa mugambi mwiza twafata yuko abana bari munsi y'imyaka 5 bovugwa ku buntu cyo kimwe n'abakenyezi bibungenze
ivyo rero bikerekana neza yuko ibi bitaro dushize hano bigiye kuzofasha gushira mu ngiro iyo migambi. Imbere yo gusozera urwo rugendo, Nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye aja kwifatanya nabo muri zone ya Muzye, aho ni muri komine ya Giharo ku mupaka w'igihugu ca Tanzania, aho bariko barubaka ishure ryisumbuye rigerekeranye. Aho rero indege irerura umukuru w'igihugu imujana mu gihugu ca Tanzania yari imurindiriye ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ido nido y'urwo rugendo tuyishikirizwa na mugenzi wacu ku mbuga Pascal. Umukuru cacu Nyenicubahiro Pierre Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe ku mugoroba w'igenekerezo rya 15 ndamukiza uyu mwaka niho yashika ku kibuga c'indege ca Dar es Salaam muri Tanzania. Akaba yari yitavye ubutumire bwa mugenzi wiwe Perezida wa Tanzania Nyenicubahiro Jakaya Kikwete, aho yari yamutumiye mu birori byo kuwa 16 ndamukiza umwaka 2014 byo guhimbaza imyaka 50 igihugu citwa Tanganyika n'ikindi gihugu citwa Zanzibar bigiye hamwe bikagira igihugu kimwe citwa Tanzania. Aho kibazo c'indege ca Dar es Salaam muri Tanzania, abanya-Dar es Salaam bakiranye mu gihugu cacu rweze rwinshi rwaranzwe n'indirimbo hamwe n'imvyino. Cacu Nyenicubahiro Pierre Nkurunziza bukeye ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane mu mwaka 2014 yace yifadikanya n'abanyetanzania mu birori byo guhimbaza imyaka 50 iheze igihugu citwa Tanzania kivutse. Ibirori byo guhimbaza imyaka 50 igihugu citwa Tanzania kivutse byabereye muri stade yitwa Uhuru iri i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'ico gihugu. Ivyo birori byari byatewe iteka n'abantu isinzi hamwe n'abakuru batari baki ibihugu vya Afrika nk'u Burundi, Kenya, Uganda, Malawi, Namibia, Zambia hamwe n'abami b'ibihugu vya Lesotho na Swaziland. Ivyo birori byatangujwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania Jakaya Kikwete aho yagenduye ingabo z'ico gihugu. Ivyo birori byaranzwe kandi n'indirimbo hamwe n'imvyino bihayagiza ukwiyunga kwa Tanganyika na Zanzibar ariko kwavyaye igihugu citwa Tanzania. Muri ivyo birori nyene urwaruka rwa Tanzania rukiri ruto rugizwe hanini n'abana biga amashuri y'intango rwaragize muri iyo stade imyimenyerezo ya gisirikare yerekana ko bakunda igihugu cabo kandi ko bazokura biteguriye kugikingira hamwe hogira umwansi wogitera. Byaranzwe kandi na defile y'abasirikare. Abasirikare barerekanye kandi ingene bakoresha imbwa mu gufata abagizi ba nabi. Ubwo buhinga izo mbwa zikaba zarabwigishijwe kandi zirabumenya.
lazima afundishwe namna ya kukamata wahalifu, na hii inafanyika mara ambapo mtuhumiwa amekamatwa na askari anataka kwenda kumpekua mtuhumiwa. Abasada ba Tanzania barerekanye kandi ubuhinga bakoresha mu gushira ku murongo abanyororo bagumutse. Barerekanye kandi n'ubundi buhinga buranga inguvu zabo. Ngoja kupasuka. Wanaonyesha kumahiri namna ambavyo wanaweza kuharibu mbalimbali hapo sasa hivi namna ambavyo cha Tanzania barerekanye kandi ibiduga hamwe n'ibigwanisho bitari bike bakoresha mu kwivuna umwasi. Kueleza katika mto, bwawa au kikwazo kingine chochote kile cha maji. Kazi hii kuna slogan ambayo huwa wanasema piga intero na si omnero marefu. Abasada ba Tanzania barerekanye kandi n'ubuhinga bwerekeye gukoroka bava mu ndege. Askari wetu kwa sasa popote mlimo tukiwa leo wanaamua kubeba bendera ya taifa lao. Zimbabwe wanapoenda kuingia uwanjani kwa sasa anaitwa private marafiki sana marafiki. Mheshimiwa Rais askari anaingia uwanjani Mwijambo yashikirije umukuru ca Tanzania nyinicubahiro Jakaya Kikwete yarashimiye abo bose bari bitabye urubanza hamwe nabo bose baruryoheje mu kwerekana ubuhinga bunyuranye. Yarongeye kandi arashimira abakuru b'ibihugu bigenzi bya Tanzania bari bitavye ivyo birori. Abandi bantu mu gihugu ca Tanzania yashimiye inyakwigendera nyinicubahiro Mwalimu Julius Nyerere yararongoye igihugu citwa Tanganyika, hamwe nyakwigendera Abed Karume yaranguye igihugu citwa Zanzibar, bo bigiriye inama yo gushira hamwe ibihugu byabo uko ari bibiri kugira bigire igihugu citwa Tanzania. Uwo mugambi bakaba bawushitseko
kw'igenekerezo rya 26 ndamukiza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1964. Kuva iyo tariki Mwalimu Julius Nyerere yaciye aba perezida wa Tanzania, Abedi Karume nawe aba icegera ciwe. Ubu rero imyaka 50 ikaba irangiye igihugu ca Tanzania kivutse kubera izo ntwari zabonye ko gushira hamwe inguvu ari ryo soko ry'iterambere. Inyuma y'ibyo birori byo muri stade mu gihugu cacu nyine cyo Pierre Nkurunziza bari kwe n'umutambukanyi wiwe bararorereye muri stade umupira w'amaguru wahuje umugwi w'umupira w'amaguru w'u Burundi witwa Intamba mu Rugamba hamwe n'umupira w'amaguru w'igihugu ca Tanzania witwa Taifa Star. Abakinyi b'Intamba mu Rugamba bakaba arabo bambaye umwambaro urimo ibara ry'urwatsi rubisi. Abakinyi nabo ba Taifa Star bakaba arabo bambaye umwambaro usa n'ubururu. Uwo murwi wo muri Tanzania wari watumiye umurwi w'u Burundi mu rukino rwa kivandimwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 50 iheze igihugu ca Tanzania kivutse. Muri urwo rukino umurwi w'u Burundi Intamba mu Rugamba wabyifashemo neza, warakinye birashimwa ku buryo watahukanye intsinzi y'ibitsindo 3 ku busa bw'umurwi wa Taifa Star wa Tanzania. Umukuru w'icacu Nyirico Pierre Nkurunziza aho ashikiye Bujumbura avuye muri ibyo birori yaramenyesheje ko yashimishijwe n'ingene abatanzania bahimbaje imyaka 50 iheze igihugu citwa Tanzania kibayeho n'ingene kandi berekanye ko bakunda igihugu cabo. Icyo kigo twakuyemwo nuko ivyigwa ari nka bibiri. Nkuko muzibona na mwebwe nuko ikigo gikomeye cyane kirimwo nuko dusanga abatanzania bashira imbere cyane kwigisha abantu bakiri bato gukunda igihugu cabo. Ndize neza yuko amasanamu twazanye cyangwa yo bikurikirana bigaragara neza yuko kuntu bitwareka cyane ukundisha igihugu cabo abana babo kuva kiri batoye. Cyo ni kintu ari kigo gihambaye cyane kubyo natwe nk'abarundi cyo tubera ikigo gikomeye gose. Kigira kabiri nuko inzego zijeje umutekano arizo zerekanye cyane kugira ngo igihugu gikingirwe, berekana ukuntu bigora ibyo bacamwo n'ukuntu bavyitegurira kugira ngo bashobore gukingira igihugu cabo. Ibyo ni ibintu bihambaye cyane, nabonye neza yuko byo biri cigwa abarundi bose kugira ngo twumve neza yuko gushira hamwe ni kimwe mu kurinda igihugu no kukibungabunga ni ikintu gihambaye kandi bisaba kwitanga ndetse no gucigura. Ibi rero ni ibintu bihambaye cyane twabonye, nifuza neza yuko izobera icigwa abarundi bose kandi tukifuza ko twifata akarorero keza. Nyiricubahiro Pierre Nkurunziza yarakeje kandi umugwi Intamba mu Rugamba ku buhinga werekanye hamwe no ku nsinzi watahukanye. Abatanzania bifuje yuko basanze bazi ko abarundi bakina umupira neza muri kano karere turimwo, baripfuje yuko imigwi yacu nserukira igihugu yohura kugira ngo bakine banezerana muri umunsi mukuru imyaka 50 hezo ubumwe hagati ya Tanganyika hamwe na Zanzibar. Nakanyamuneza rero kuko twagiye tugiye kubashigikira, twanezerewe batweretse ibirori byiza, natwe abarundi twaberetse ibirori byiza ku bujanye n'umupira kandi bakinya abarundi turabakeje kuko babyifashemo neza cyane iteka ku Burundi. Akaba ari no ngaha dusozereye ko iki kiganiro Imana iziga mu Burundi naho kundwiza.